Nshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro bya BDC Media, twaramutse twishikira aho Academy Zoe igirira imyimenyerezo, kare twayaze n'umucoach, ariko ubu turi kumwe na captain, niwe ngomba tuyage, ndamuhe ikaze atwidondora. Ku mazina y'abavyeyi nitwa Nyishu Jean Gomer aka Gomer Jux, abandi captain wa Zoe Academy. Captain, tubasanze mu imyimenyerezo, muri ko mwitegurira iki? Tuko tuyitegurira finale, tuko tuyitegurira finale nk'izindi, dushaka kuduga muri 4e division. Kwera mu matournoi menshi twarakinye dushika mu demi finale, ariko no munsi Imana yadushoboje turashika muri finale. Mbe uvuze ko muri ko mwitegura kuduga muri 4e division, hamwe mwo itakaza ntimwoba mukija muri 4e division? Oya, twe twizeye Imana, hahura babiri agatsinda umwe. Twe twizeye ko tuzotsinda, nitwatsindwa naho azoba ari vy'Imana izoba yateguye. Tubwire muri ko mwitegura gute? Turabona ko hasanze na azokina abana ba weekends, muri ko mwitegura gute cyane cyane mu mutwe kugira ngo mushe guhura n'uwo mugwi? Tuko turitegura mu mutwe cyane cyane na mentalite, kugira urukino zorukine neza ata mapanike na physiquement. Turavye mu nkino mwage murakina, twarabonye ko hariho aho usanga determination atari mufise, mukayitangurana mugabo mukayitakaza, uwo mwoba ico kintu mwarikosoye? Yego, ico kintu twaragikosoye cyane, kuko tuko muri entraînement tuza kugira dukosora amakosa twagize muri match. Umugwi muzohura mu mwarageregeje kuraba aho wagiye urarushiriza igindi kugira nawe ushike muri finale? Ego, equipe tuzokina muri finale twari twakinye, twahuye kwera twari muri pool imwe, twarakinye turanganya impact. Rero umva turanganya, rero dushaka gukoresha inguvu kugira tuzobatsinde na determination, kwera mu munota wa mbere gushika ku kanyuma. Ndeco gihe mwanganije kubera ko mutashe kuyitsinda? Kubera Imana yari yateguye, twe twari twizeye ko dushaka itsinzi, ariko Imana yari yateguye ko tuza kunganya. Ico gihe mwaranganije, ariko ubuye muvuga ko mushaka intsinzi, muravye uko kuntu mwakinye bisigura ko habayemo akaye gatoyi gaca gatuma munganya. Rero ubu naho mugiye gusura guhurira muri finale, ni giki mwakosoye ko kuri urwo rukino rwa mbere cyo kwizeza abakunzi bazowe n'abakunzi umupira muri rusange ko muzobatsinda muri finale? Ngerageje gusubira inyuma, ikosa twari twakoze iryo gore bari badutsinze, nuko defenseur wacu yari yakoze ikosa hanyuma baronka penalty, ariko twige twakoze contre attaque twatsinda mu gice cya kabiri. Ni giki ubuye ubu musigura ko mwakosoye ko hazo amakosa nta ko mutazosa kuyakora? Ubunye nta makosa duzosa gukora. Abakunzi b'inkino ni giki ushaka kubasaba? Abakunzi bazowe ushaka kubasaba kugira ngo mushore kuba mwotsinda gukina kandi mwongera munitegura n'izindi nkino musanze mukina? Ico bodufasha nuko muri Zoe turabashimira cyane, badufata neza. Ico twobabwira nuko boza kuri finale kuri Sesinga bakaza kudushigikira, bakaza kudufata ku mugongo. Amashuri yaratanguye, turabizi ko muri Zoe musanze muri abanyeshuri, kandi mwaratubwiye ko uyobewe muri Academy Zoe basezeye. Ni gikisha kugira nk'abakinyi bawe ko kugira ngo bashire kuba bagumya ayo mahirwe bafise kuzobandanya muri Zoe mu kwiga amashuri? Twebwe cyane cyane igikuru muri Zoe bakurikiza amashuri. Rero kwera twege abakinyi, kwera dukunda Zoe Academy, dufata neza, turiga n'inguvu ku ishure kugira ntituzodubure ku ishure hanyuma ntibatwirukanye muri Zoe Academy. Ndagushimire cyane captain. Namwe murakoze cyane kutugendera.